Ni amakuru yihutirwa cane ahejeje kudushikira ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibintu biteye ubwoba biriko biraba mu gisirikare c'u Burundi, intambara zibandanije gusutama hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira najanye n'ukugene vyakomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu nyene na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo biriko biravugwa yuko yoba yatabuye dekret imukura mu mabanga yari yahejeje gusinywaho na General Neva. Muri kano kanya bivugwa yuko ibintu vyakomeye cane, abasoda bose barafise ubwoba ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yobanga nawe nyine ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yikureko Neva. Ivyo bariko barapfa ni vyinshi cane. Muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibijanye n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba ashaka ariko nanone General Prime Niyongabo akamuhagarika. Turaza kubabwira ku bijanye n'ukugene Prime Niyongabo yakuye abasoda bari muri Kongo bose, akaba itegeko ryo gutaha, mu gihe General Neva we yavuga ko abo basirikare bagomba kuzibira M23 ntifate igisagara ca Uvira. Turaza kubabwira amakuru ahambaye y'inama yabaye mu ndwi yahera. Ni inama General Prime Niyongabo yohereje bamwe mu basirikare bakuru kuganira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, aho nyine ryari itsinda ry'abasirikare bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye mu Rwanda, mu gihe General Neva wehe yarariko arategura intambara ikomeye cane kuri icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane, co bikoze birateye ubwoba bukomeye cane, ibintu vyakomeye cane, ntawe ariko arabaza undi. General Prime Niyongabo ariko arakora ivyiwe ndetse na General Neva agakora ivyiwe. Bamwe n'abandi bariko barabona ibiriko biraba, bavuga yuko umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa. Ese ni nde ari buze gutsinda undi hagati ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo agize imyaka 13 arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare? Zuguru mu bijanye n'igisirikare ndetse n'indyane ziri hagati y'abagabo bompi zahereye cera. Twarababwiye amakuru menshi ajanye n'indyane ziri hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze ashaka kumubogoza, ariko nanone bikanka, arahanurwa yuko aramutse abogoje General Prime Niyongabo ibintu bishobora kugenda nabi cane, mu gihe na General Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu apfunzwe. Twarababwiye ibijanye n'agashu kegereye ako Bunyoni apfungiwemwo koba kariko karategurwa ku rugero rukomeye cane, aho nyine twababwiye ko ngo hari umutegetsi akomeye cane yoba agira ngo agapfungirwemwo. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwako cane. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uze urabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi ya Shiramatsiko TV. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru. Ni inkuru yihutirwa cane ejeje kudushikira kugira ngo tubereke indyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Hari bijanye n'inyishu za General Prime Niyongabo ku bibazo abasirikare bari bamaze iminsi baracisha ku mbuga hwaniro, kuko twabibahaye mu nkuru tugize iminsi turabaha. Perezida Ndayishimiye aratewe umutima uhagaze n'ibibazo abasirikare bamaze iminsi bacisha ku mbuga hwaniro. Ni nayo mpamvu yategetse umushikiranganji wo kwivuna abansi Mary Chantal Nijimbere be n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo kugendera abasirikare mu gihugu cose bakishura ku myidogo y'abasoda. Twarababwiye inkuru yavuzwe ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025 mw'ikambi ya Muzinda. General Prime Niyongabo yatanguye asaba abasirikare kudasubira gukurikira ibicishwa ku mbuga hwaniro
ko izo mbuga nyine ziba zifise intumbero yo gusambura igisoda, ariko ibibazo byose byagiye biraca ku mbuga hwaniro. General Prime Niyongabo bimwe nyine yaragerageje kubyishurako ndetse aranabitorera umuti, ibindi aba kwikurayo. Biratangaje ko umuntu abanza gutuka aho ubutumwa bwaciye, ariko akerekana ko ivyavuzwe harimwo ibifise ishingiro. Abatwara Uburundi uno munsi niko babaye. Tufate ko ibihangange byo muri CNDD FDD byose bisigaye biteye kumwe. Nk'ibibazo bikuru abasoda batumye Niyongabo yishura ko mu nama yabereye muri Kamuzinda. Ikibazo c'imfungurwa z'abasirikare zibwa. Abasoda baratumye gushira ahabona ko hari amafaranga yongerewe canke yongerejwe ko kubafungurira neza, ariko bakavuga ko ayo mafaranga aherera mu mifuko y'abatwara amakambi. Abasoda bagasanga nta cahindutse mu kugene bapfungura. General Niyongabo aravuga ko ubutumwa yabubonye, mbere aca ava ngaho atanze itegeko ku bakuru b'amakambi. Yagize ati rekomanda de batayo, ndabategetse kwirikirana rasiyo y'abasoda ko ibashikira ko igihe kandi ikabashika ko yuzuye. Shiraho komite y'abantu 5 bavuye muri kategori yose bajejwe kwakira no gusinyira ibije muri registre. Hanyuma abagira inspection bategerezwa kubanza kuraba registre uko generasiyo yagiye iraza, hama baje no mu bubiko barabe ibyashitseyo n'ukugene bihabwa abasoda. Iyi ni intambwe ikomeye kuko abasirikare barimwo abofisiye, ba su-ofisiye n'abasoda batoya bazoba basangiye komite icunga mw'ikambi ko ibigenewe abasoda byose bibashikira. Ikibazo c'amafaranga ya Somalia. Aha abasirikare bavuga ko haciye igihe kinini cane bavuye muri Somalia, ariko amafaranga bakoreye akaba ataraboneka. Hari amabatayo ashika 10 yakoreye Somalia yemeza ko ataronse udufaranga twabo. Abo muri 6e batayo Tafoke bemeza ko bamaze imyaka irenga 2 bavuye muri Somalia, ariko amafaranga yabo akaba ataraboneka. Bamwe mu basoda bavuga ko banabajije muri Atimisi, bababwira ko atadene bafiseyo, amafaranga yishuwe. Kuri kino kibazo General Niyongabo yararahiye ararengwa ko ayo mafaranga atarigeraza. Yabwiye abasoda ko amafaranga yabo ya Somalia aca muri Bankobu na BRB idashobora kuyakora ko abasoda bataronse ayabo. Yagize ati BRB yarigeze kugenera ayo madolari, nanje nari Makamba, bandungikiye indege kugira nje gusinya ko abasoda baronka amafaranga yabo, maze BRB ica ibavunjira, gutyo ikabona kuronka ayo madolari. General Niyongabo yemereye abasoda ko amafaranga abonetse bazoca bayabaha byihuse. Ikibazo gisa n'ikitishuwe nica amafaranga ava muri RDC, kuko naho nyene abasirikare baheraniwe imishahara y'amezi ashika 7. Ni nkuko kugeza ubu atanumwe aza amafaranga Perezida Kisekedi wa Kongo ariha umusoda w'umurundi ari kugwana muri Kongo. Ni ibanga rya Perezida Ndayishimiye n'akarwi bayagabura bakaba
ata burenganzira nyine baha abasirikare bo kumenya ibijanye n'ayo mafaranga ndetse no kuba bayaronka akaba ata n'umwe babaza. Ikibazo c'abasoda baherutse guhanishwa kugenda igihugu cose n'amaguru. Kuri kino kibazo General Niyongabo yabaye nk'uwikurayo, ntiyasubiriye kwemera ko ari igihano, yavuze ko ari manevure isanzwe abasoda barungikwamwo ngo kugira ngo bamenyere kugenda ahantu harehare, ngo noneho n'ahasumbaho basanzwe bahagenda. Yarongeye arivuguruza ngo harimwo n'intumbero yo kuzinganya ibitoro. Inyishu ya General Niyongabo ntirashe. Abasirikare sabana ngo bayoberwe ikiri manevure n'ikitari manevure. Igihano ntikiyoberwa. Noneho iyo kaba ari akazi gasanzwe ntihari kwaduka abanka kugenda kugeza n'aho bopfungwa. Ivy'ibitoro nta shingiro bifise kuko imodoka ijanye bimwe mu bikoresho vy'abasoda yagenda ibaherekeje ku murindi wabo. Urugendo imodoka yari gukora amasaha 3 yarukoze iminsi hafi 4. None kuziganya ibitoro vyoba bifatiye hehe? Ikiza kiri muri iyi nyishu nuko vyumvikana ko ivy'igihano co kumaramaza abasoda vyaciye bihagarara nk'uko n'abasoda bari babivuze. Kuva tubishize ahabona abatwara igisoda basigaye ubwoba bw'amakuru agenda araca ku mbuga hwaniro, bakibaza ingene ivy'igisoda bishika hanze. Ikibazo co kongereza umushahara naco nyine caravuzwe. Abasirikare bari muri iyo nama ntaco bashimye kwishura canke kubaza ku vyari bihejeje kuvugwa, ariko hari umusoda yabajije ikibazo kitari mu vyo tumaze gutambutsa hano. Uyu musoda wo mu rwego rw'ibisongerezi yasabye ko abasoda bokongerwa umushahara kubera bakora amasaha 28 kuri 28. Yerekanye ingene bigura igihugu. General Niyongabo yamwishuye ko atokubahuka gushira ikibazo umukuru w'igihugu kubera abasoda ari bo baherutse kongerwa amafaranga mu gihe abandi bakozi ba leta batongewe prime. Niyongabo avuga ko bitotahurika ko abasoda bongerwa kabiri abandi bakoze batongejwe. Yagize ati ahubwo narinzi ko muza kuntuma ngo nje kumubwira ko mwashimye ko mwongejwe. Muri Chantal Nijimbere kuvyo General avuze ntaco mfise nongera ko. Mu bisanzwe uwagirisha iyo nama yari umushikiranganji wo kwivuna abansi Muri Chantal Nijimbere. General Prime Niyongabo yavuze ko ivyo we yariko arashikiriza byari komanteri zisanzwe, ariko ko ijambo ry'umushikiranganji ko we ashobora ko kuba afise ukwiwe avyishura. No Muri Chantal Nijimbere yafata ijambo. Abasirikare baratangaye kuko umushikiranganji nta kindi yakoze atari gusubiramwo amajambo General Prime Niyongabo yatangaje. Ico abasirikare batatahuye nuko ubutegetsi bwose ku gisoda buri mu minwe ya General Prime Niyongabo. Mushikiranganji we asa n'uwiperereza gusa, ariko si bishasha kuva General Posiye Gaciye ubwenge avuye ko abashikiranganji bose bakurikiye Emmanuel Ntahomvukiye na Tribert Mutabazi bagumye bahabwa amategeko na General Niyongabo. Hari ijambo Niyongabo yongeye ko ritangaje ngo ntiyiteze ko ata musirikare yanditse burya butumwa bwagiye buraca ku mbuga hwaniro, ariko ubutumwa bwose bwaciye ko yarabwishuye. Ico twababwira coco muri kino gihe ibibazo by'abasirikare byariyongerekanye, ariko nanone umucanwa uraduga hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Mu ntango twababwiye indyane ziri hagati ya General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ubwo President Evariste Ndayishimiye yajeje kubona ko General Prime Niyongabo asigaye ashaka kumusumvya imbaraga,
maze agasinya dekre imukura mu mabanga. Ariko nanone cyatangaje benshi nuko iyo dekre General Prime Niyongabo yaciye amenya yuko yoba yahejeje gusinywa n'umukuru w'igihugu agaca ayitabura. Kuri ubu ngubu nyine iyo dekere ikaba yashanyuwe, ibintu bigakomera cyane. Abegereye General Prime Niyongabo bafise ubwoba, abagereye umukuru w'igihugu bavuga yuko Neva yoba yarakaye cyane. Ico bikoze ntago tuzi icoba kigiye gukurikira ko cyo twababwira coco nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye shavu rikomeye cyane General Prime Niyongabo ubwo yategeka abasirikare bari bacungire igisagara ca Uvira maze bagataha, igisagara kigaca gifatwa. Nino mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko icyo gisagara nigifatwa nawe azaca atera igihugu cibanye cy'u Rwanda anyuze mu Kirundo. Kuri ubu ngubu bikaba byarayangaye cyane. General Neva avuga yuko General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yamumaramaje aca asinya dekere imukura. Ariko icyatangaje benshi kinateye ubwoba nuko iyo dekere nyine yashanyuwe n'urongoye ibiro bikuru by'igisirikare. Twarababwiye intambara ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye bategura ku gihugu cibanye cy'u Rwanda. Ariko nanone amakuru dufite dukura amasoko yacu y'ibanga mu ndwi iheze nuko General Prime Niyongabo yohereje intumwa z'abasirikare bakuru b'u Burundi mu gihugu cibanye cy'u Rwanda mu kuraba ukugene vyohagarikwa canke ukugene Rwanda n'u Burundi byakongera bikumvikana, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko yakongatajwe no kuba yakorana n'umurwi urwanya leta y'u Rwanda, umurwi wa FDLR, umurwi w'inkorabara zasize zikonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abanyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bibandanije kumera nabi cyane hagati ya General Niyongabo ndetse na General Neva. Ninde ari buze guharira undi ivomo? Bikoze abegera abagabo babiri babona yuko ibintu bishobora gukomera cyane. General Prime Niyongabo arashobora gutera kudeta General Neva. Kuri ubu ngubu General Neva nawe arashobora gufata General Prime Niyongabo akamupfunga. Ico bikoze bamwe n'abandi bamubwira yuko bigoye, mu gihe General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu agize imyaka 13 arongoye ibiro bikuru by'igisirikare. Yaramaze kumuhereza amapeti menshi, ntashobora kumukura nga amugira umushikiranganje w'imigenderanire, ntashobora kumukura nga muhandi mabanga sumvya. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi babona yuko Neva yoba afise intumbero yo gupfunga General Niyongabo nk'uko yabikoze kuri General Bunyoni. Ariko abenshi bakamuhanura yuko yibesha agakora iryo kosha ibintu bishobora kumumerera nabi cyane. Ni iyi ntambara iri buze guherera he? Kandi turaza kubabwira byinshi tuzadukuye mu masoko yacu. Ibihe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.